Jeff Fariazi je ndamwubaha nk'umu legend mugabo ukabona araje aravuze ati man ujya mu peti arazi kuririmba ariko kuri scene ariko avyitwaramo gutya ico ni kiucambere ceka kwanza bwa mbere na hata bikwerekana gukurikirana ari muhira aja kuri YouTube akaraba ibintu agukurikirana akaja bati ujya mu peti ne kwazi kuririmba kuri scene bigira nabi yumva nakagoye mvune avuga ati akuzi kuririmba rero gerageza kuri scene ubitwaremo neza. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakini makuru chama kibazana bishasha muvuga muri industry of Buja Flavor. On the mic ni will be on the camera ni Scott. Uno musi dufise umutumire adasanzwe muri no house ya Buja Hit TV azi kwizina rya Chris Busy. Vipi mzee? Anakanumva. No maza. Yeah, safi sana. Kabisa na kanu kumoza. Sije noneka bro. Yeah, ni fresh sana. Hama numutumire adasanzwe nuko twovyita afise indirimbo guys novuga ko ari gisasu ni Malaika 33. Kwa nini Malaika 33 bro? Turasa 33 code. Yeah, niyo code y'umuziki Malaika. Ko urazi Malaika ari nyinshi. Ji wanje ni turasa 33 code. Yeah. Itandukanye n'izindi. Yeah, gitandukanye hagati y'iyo wanje n'izindi. Hama kumubona Chris Busy hano twamutumiye no kugira tumubaze about iyo ndirimbo nyene ivyerekeye kuri iyo ndirimbo nyene ni benshi ko baribaza ibibazo ati iyo ndirimbo yo yakorewe kandi video audio vyose byo vyamutwaye uburyo bungana gute Chris Busy. Yeah, ndabashimiye cyane audio yakorewe kwa MA Production Amiri Pro, video yakozwe na the big director Bank Again Technology Films. Yatwaye uburyo atari buke gusa sinovugira ngaho ko benshi ari baca biyumvira ko umuntu ari yemeza gusaba yatwaye uburyo atari buke. Uburyo butari buke kuri Chris Busy wabungana gute? Uburyo butari buke nawe urabuzi urumva nawe nyimba ufise ngaho mufuko nyimba ufise nka miliyoni asimaki. No na miliyoni 5 simaki. Miliyoni 5 simaki reka nibwire basi guys ndakunda kwibwira murabizi reka nibwire basi Chris Busy miliyoni 6. Ntizashitse vraiment sinokwibeshe ariko nka 3 zirimo ni miliyoni nyinshi mbwa ziri musi ya 6 kabisa. Ni Chris Busy guys igikorwa yakozemo murabizi ni Malaika bro. Mzere ngo momete ngiza vizuri yari iryoshe sana man. Ibintu vy'impuzu nira kwambise muri rya video ko nabonye kuri stati yawe posting abantu bagufashije ma audio ma video. Ni bo urakoze kunkeza tu abanyambise wambise umukobwa ni Olivier muri Plaza hajya muri Plaza A11 amwisaka cha Bujumbura wambise je umuhungu no bita Derek akora muri Village Derek Fashion hamwanyambitse ama bring amarori amahereni amasaha ibiki ni Oscar Fashion muri Village Market nyene kabisa. Generally indirimbo arako hari hano hane ya makenga Chris Busy sinzi ko urabifoto urabona aha iyi urayibona? Ndayibona. Ivi inyo warugize ngaho bisigura ikigayi. Ni feelings za video. Nako nda feeling ya video ifo ku feeling ivyo ofete iko indirimbo very romantic na ucuba romantic. Nako nda feeling ivyo nako ndaririmba. Guys, nafete nagize screenshot ni muri video ya Chris Busy biboneka yuko yari yafashe umunwa wiwe awushira ku gutwi k'umukobwa. Nako ndamubwiye utuntu mu matwi sumuntu nako ndamubwiye utuntu mu matwi. Yari ibindi bintu utari ntabyo ukora mubwiye. Na bindi. Hama kandi nabona kandi muri video ari abantu nabonye inyuma ahantu mwari mwicaye aba. Je? It's me. It's me. Inyuma y'amagrillage since nawe je. Nivyo mwari mwateguye canke ibintu byashyize muri video ko nyene mutavyitegura? Ndibaza byashyize tutabitegura ko nakushanda bakubwira abandi abazi. Kabisa guys murabona ko dukurikirana amakuru kandi tubiza kubaza uturenge nk'utwe tubura mu ma video sibyo nga Chris Busy. Icyo nibiburamo gusa nibaza ko yatari defu. En fait nanchi kituma tugiza amadute kuko muri video se tubona muri babiri ariko cyo tubona cyo tubwira amadute tubonamo abandi bantu ngaha batari bahamagawe muri video. Abona abantu ndibaza bari bateramye kuri hotel nyene. Kuri hotel afise na bar. Tuba twibajije yuko ko ari abantu mwari mwazanye muri ino clip. Bari muri gahunda. Hanyuma Chris Busy ndabona kuberewe cyane bro naona pendeza sana mzee. Nindi yakombe kuno musika bro? Thanks. Ni Johnny Ambiso no musi. This is my style. Ni style yo anje tu. Na muntu kuva uva muhira ushika hano nta muntu yaguye kuberewe gamani. Imbwiye hose merci nawe merci kandi
Man guys, ndababwira kandi ko Chris Breeze ari mu baririmbyi ya mbere je no bavuga ko bambara neza. Chris Breeze ni kirato mbona kimeze fresh kandi ashe bro, unapendeza sana. Jumpa kachini. Kirato kiguze ngahe bro? Yeah, merci. Kirato naguriye muri Kenya yaguze $1500. $1500. Oh yeah, $1500 aho ni Kenya. Bro, Scott, ndabigusabye gato urabishikira tuca. Chris Breeze hamwe panaro bro. Yeah, mu gisagara ca Bujumbura kwa Derrick. Derrick. Yeah, fashion, yeah. Niwe yamakwambika misi yose. Yeah, niwe akunda ko impuza muri clip kandi arananyambika mu buzima busanzwe. Na Oscar nyene atwambika ibintu by'ama bling bling n'amasanga, ibintu nyene by'ama bling bling nyene tu. Dukiri kuri video nyene hanyuma nta ma feedback uraronka y'abaririmbyi bagenzi bawe turetse bajya twabonye kuri YouTube bagukomanta ba felicita nk'aba Kingorongoro nk'aba Arnovich bagufelicita turetse bajyanye nta bandi bantu bakubwiye inbox ga Chris Breeze bakubwiye ko wasohoye indirimbo nziza. Yeah, ni nka bose abatabigize mu baririmbyi bo ngamo bundi bose la majorité barambwiye congratulations gusa mugabo hari abatabivuze muga nabonye nyene ko barabaye tushe nyene kubera ubonye umuntu wa Chris Breeze ashobora gukora clip ukabona ko ishobora no kuruta clip y'umuntu yakoreye hanze ukabona ko yayifuse kabisa urumva kumubwira ngo felicitation ngo biramara maje hari abatabivuze tu. Yeah. Kabisa nsa nuja kuri conseil nk'umwe mu twovuga nk'umu legend atwizina rya Big Fizzo yarigeze gutanga conseil kuri wewe kuvyerekeye kuntu wifata kuri stage wavyakire gutega Chris Breeze. Yeah, narigeze nabivuze ko navyakire neza ni impanuro yampaye mugabo jewe navyakire neza mugabo namubwiye yuko kuri Fariaz yavuze ati je sinzi guteramisha abantu mugabo yavuga ngo ndakavuyo mugabo ndabivusubiye nk'umugabo kuri ni kubwiwe ari nk'abantu man je sindakobesha ujya munsi nta numwe yandushije public naho ushaka kabaza public yanje ujya munsi yari irenze sana man je nari mfise danseri ho yashuri abantu b'irya shure bakunzwe n'abanyeshuri babo gisigura ko bagiye gusa kuri scene warumva muvuma abantu rero kuva ko harakavuyo vraiment ni kwari kubwiwe muga abantu benshi barambe ko naryoheje scene magusije nanje nayifashe ko ari impanuro nziza kubera no legend kandi vraiment sinashavuye muga naravuze ko ni kubwiwe muga si kubw'abantu ko nta wundi muntu ambe ko nabibishije niwe yabivuze we gusa muga nyimbara yavuze je byarankoze uko hajyanye umurenza avuga ikintu nuko abagukunda kandi nuko abakeneye ko nawe ushika kure narakimushimiye Big Fizzo aha ari hose respect ya gusa mugabo urumva kwari kubwiwe kweri. Hama kuvyerekeye video nshashe yuko gusohora nta conseil yarasohoye kandi Big Fizzo. Ya nta nime gusa yarapostinze cover gusa pana link cover gusa nta kindi yavuze gusa nta kindi je nabonye cover gusa nane namubwiye merci. Ya bireka ko ari support bireka ko yashimye igikogwa. Oya urashaka gupostinga umuntu utamukunda ariko gusa ugiye kugiza support mu gutamukunda canke utari gushaka nyene yego yaragize support mugase kuvuga ngo aranyemera ntavyo nzi yaragize support nko abandi baga support ashobora gufata nk'ibintu vya budget nkayipostinga ntabemera man nkabipostinga juste kubera sike yari mugenzi wanje canke kubera kuko yari mugenzi wanje nkayipostinga tu kabisa bisigura yuko tuvuga ati rero kuba yarayipostinze bisigura yuko ko yarashimye igikorwa cyawe navuze gutya swat yaragishimye swat yaragipostinze kubera ni mu brother ndabizi ni mu brother agapostinga juste gupostinga mugabo sinavuze ko atagikunze navuze ati arashobora gupostinga agikunze cyangwa gupostinga atagikunze ni muri ivyo bibirire yego ashobora kuba yarakunze indirimbo akavuga ati reka supporting bisanzwe atanisho yakunze mugabo agapostinga bijya mu mutima nkavuga ati petit amefanya kazi nzuri nivyo ni kimwe muri bibiri cyo gituma sinova ngo aranyemera no yaragipostinze juste kubera yaragipostinze sinzi ko nyema cyangwa atanyemera kumbure je no cyane ibwira yo yayipostinze kubera wowe ari umuririmbyi w'umurundi nico coba kirimwo umva ni kimwe muri bitatu cyangwa kimwe muri bibiri swat yayipostinze kubera ari mu brother swat kubera ndi umuririmbyi w'umurundi swat kubera ari video ari nziza yamutushije kabisa kumbere vyo bari ivyo Big Fizzo ahari hose ntituzi igituma yapostinze cover ariko twe duvuge ko ari imvo nziza igituma yoba yayipostinze kuri je vyarampaye avantage kai vraiment respect wagize neza ijya nisi ikintu cerekana basi ko omwe ufise urukundo ku muntu kandi vraiment nabandi barabikoze na Satbi yarapostinze man Satbi yarapostinze nawe nahari ndamubwira big thanks yaragize neza wewe yaranyandikira inbox ambwira ati petit you are good man ibintu vyuko nyene
arampostinga. Guys, nkuko mubibona ni Chris Busy ari mu nyubako za Buja Hit TV ko turababaza ivyerekeye video. Je navuga ko ari video ni virisi bro. Kuri kintu bashimye gukora irya ndirimbo. Abantu bose ni Chris Busy mu radio Chris Busy ahantu nubo navuye mu iraba ko arafuza irya ndirimbo yawe man. Kubera kintu none washimye kubikora kuki? Yeah, irya ndirimbo nukuri akeza karigura. Jewe nta buhinga namwe nashizemwo atari ko gusanana nararirimbye hama ndakora hama ndabihereza Imana tu. Nta buhinga nashizemwo kujya nasoya agapandekoti kakundwa n'abantu benshi. Nibaza ko nyine Imana gusa nihezagira igikorwa kandi nyimba ariko waciza vraiment kirivugira nizoje ngango duhatashe ngo numva ngo video ngo ni guke na guke bagusa vraiment abantu bose benshi bamaze kunyankuraje barambwira abana amasanamu yawe ni meza cyane vraiment benshi nibazi ko ari mu Burundi ariko ni hamwe ni hamwe mu bibanza byinshi byiza byo mu Burundi mu Kigobe ahantu to kuri Mirador Hotel hanamushimira Monsieur Aster yamaye kibanza kabisa. Chris Busy ni abantu bambere nkurikirana Instagram yawe sivyo? Urakunda guposta ifoto umuntu akomansa ugacumwishura niyo commentaire utawara ukunda umufani wawe kwandikira? Nta nimwe zose nazibona urazishura. Yeah, nawe bituma rakubajije. Nawe nyandikira ati man ati wewe vraiment ntabishoboye ndabwira ati hano wakoze kuntera intege kandi uje nigiye kubishobora. Kabisa guys, je byaranteye amadute cyane amye amakenga kuko Chris Busy commentaire yibambi ibanziza zose arazishura gati bro na skuru sana bro thanks sana. Ndabikura kuri ya video ya postinze Fizo avuga yuko Chris Busy avyitwaramo nabi kuri stage. Chris Busy yishura abafani bibabwira yuko byose avyakira fresh sivyo none ga bro? Yeah, erega ni mani umuntu gusa namba basi tufate Fariyazi ni benshi bifuza basi niko yoyo bavugisha bajye baririmbye bandi mwa Jeff Fariyazi je ndamwubaha nko legend mugabo ukabona raje ravuze ati man ujya mu peti arazi kuririmba ariko kuri scene ariko avyitwaramo guke icyo ni kiucambere cyeka kwaza ubwa mbere na hata bikwerekana gukurikirana ari muhira aja kuri YouTube akaraba ibintu ahakurikirana akaja bati ujya mu peti ne kwazi kuririmba kuri scene bigira nabi yumva nakagoye mvune yavuga ati akuzi kuririmba rero gerageza kuri scene ubitwaremo neza. Yeah kabisa. Dedikasi kuri wowe wese bahanurwa hama gacha yakira conseil akacha yakira nabi commentaire yose yakira kwimeze kumbure gira icyo gufashije mu ngabirano ubufise hama Chris Busy dusa n'abasozera ikiganiro tujya muri TikTok sivyo? Kibazo man uri tayari? You ready? Yeah, I'm ready man. Kabisa. Chris Busy afite diplome dinga? Diplome ni zibiri. Imwe ni ya yo mu mashuri batoyi 6e. Chris Busy yarigeze kuwa mbere? Oya wa kabiri muri 10e. Yigeze kuwanyu? Oya muri romantic Chris Busy amaze gukunda n'abakobwa bangahe? Barashika nka 3. Muri abo batatu nindi yakobaje? Nta numwe. Mugufi muremo? Nta numwe. Winzobe? Nta numwe. Bose arababaje? Nta numwe nababaje. Ujyamanye nabanga? Man na trop c'est trop. Happy man. Anumwe twajyama. Aya kabisa. Chris Busy turamenyere ko abaririmbyi mukunda abakobwa bimaze gushika gukunda n'abakobwa? None ngamaye sindi umuntu. N'abakunze ho bagagukunda? None egara bose n'abantu. Ndabakunda bakankunda mwaje nkunda. Yeah. Bejya Chris Busy kumusajya kanga? Byabonetse nya gatatu bitabonetse nani kabiri. Izihe njya Chris Busy akunda gufungura? Ubugari. Kuri kibuga. Uraryoshe? Uryoshe gute? Uburyohe bwa? Man nubwo nuzimaze kubujya buraryoshe tu. Buraryoshe. Ubugari ubujya bonyene cyane? N'utuntu tw'utudagara man. Tudagara canke agakeke nyene uruvyumva nawe. Usanga nyene biryoshe. Kabisa guys, iri kibazo nyene twuma tubaza misi yose nagikwe kwa Aiza Classic. Telefone mu kirundi twagote bro? Telefone? Telefone bayita nayo nzindake. Telefone man mu kirundi mu congereza ni phone. Mu kirundi nabyo inguru ndaki parangurukana mu haje nzi kwezi yeni bayita. Oya kumbure hari abari kwadukurikirana baza kubyandika muri commentaire baraza kutubwira hama journal de classe mu kirundi. Man je ni man hayo nzi ndaki. No masara guys, zigaje kimwe sizi kwaza kugitora sivyo? Hama mushiki wa papa yitwa gute mu kirundi? Mushiki wa panje senge kabisa. Nagira numve ko ari umurundi. Chris Busy atubwiye ko ari umurundi kandi numva yuko bimwe abizi gusa biri mu gifaransa biramunanira. Hama Chris Busy thanks sana ko waje mu nyubaka za Buja TV. Yeah, ndabashimiye cyane Buja TV. Nkanasaba abakunzi ba Buja TV bagende kuri channel ya Chris Busy ba liking ba subscribing bagire comment na bagire share. Hama kandi bavuye baheje ivyo honye batwandikiye twingene bikiko bimeze hama cenda kuri
nani channel ya Buja Hit bagire like subscribe vyose nyene babigire ndabakunda cyane mwakoze kuduha kano kanya abantu makuma twumviriza ndanabashimira ndasaka mu manda yamutera intege umuziki w'u Burundi tushikane ku yindi level apana tugume dusubira inyuma ngo Tanzania Burundi tunaweza abavyo mu Burundi turikuye kandi turabizi aba producer bakaze aba director ama video bakaze respect muze supporting Chris Biza kubwira ati big saluto du supportinga ivyiwacu umuziki wiwacu bidandazwa vyiwacu interviews iwacu tuziraba cyane guys bakurunkiye link ifo ko wirungikira mugenzi wawe ari mu Burundi canke ari muri diaspora murungikire ayirabe kumbure yovuga byinshi kuri Chris Biza turi kumwe hano sivyo nega bro safi sana vraiment aho ari hose respect kabisa hama dusa n'abasozera kandi yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor on the mic will be on the camera disco tuzosubira inshallah imana bikunze ciao